ukamwataka kimwe na kimwe mu kibanza atakuzigamo ko womusangamo uba wamwitanze. Rero iyo witanze umwasi imisi yose uramunesha. Kenshi ugiye uri equipe hajya hariho groupe y'abaintercesseurs bariko barasengera kijya kibanza, na twebwe ubwacu turazi ko uri muri twebwe akomeye gusumba uri mu bisi. Ico rero cyaturemesha kigatuma twumva kijya kibanza kiri strategique twokijamwo. Nitwigira twumva ngo ibihakorerwa habavuga ngo ariko hubaka boîte de nuit ngo niyo bariko barubaka kubera yaranahigeze no bariko barayubaka ngiri VIP ko yubakwa mu kuzimu hasi. Donc kabare abantu bahamenyereye, donc ariko twaravuze ati turajayo twebwe. Turajayo kijya kirere bubatse bijya bicaniro basize twebwe ntose tuvuga ngo biri fort cyane gusumba uri muri twebwe twaba tumusuzuguje. Twe turazi ko Kristo dufise asenyura imisozi, Kristo dufise adomini impande zose, ni kuzimu baramumva bagahinda gashitsi. Aba bari bivyo mu isi rero nta kibanza na kimwe je no muri boîte de nuit hari ama boîte de nuit no ngaho Igitega ndiko ndiyumviramo gukoramo ama worship session, kandi umwami Yesu abinshoboje tuzobikorerako. Aba boîte de nuit tugende tuvuga ati nko kuri XS turabe sale ya kuningana worship room abantu 300 bangaye utumire n'abandi hirya bumve baje bakunda kuza muri boîte nabone baze mugabo bace basanga ko ikibanza ntakosa kigira, ikibanza kiba kibi bivanye n'ibihakorerwa. Rero equipe ihindutse hakaza equipe nziza birahinduka. Bwato burimo ba Petero gusa bushobora kwibira mugabo harimo Yesu n'imiyaga irareka nyene isanga idashaka kubwibiritsa. Ikintu rero kiraba cyakindi nyene mugabo bivanye no kigiyemo kikagira impact kanaka. Yes. Wow, thank you. Numva nanje bisize ubwenge kubera ko jeho niho nari numva ataco no muweshu zamwo. Ariko ava ariko muteguriye evenement hari gicapo mwari mufise cyangwa hari yerekwa mubona uko mufatiye ku kuntu byagenze Imana yoba yarakoze nkuko mwavyumvira cyangwa byaba byaragenze nkuko mwavyumvira. Mana yanje ndanagushimiye ahubwo fatiye nakanya gushima no kuri Imana n'umwizigirwa. Ego no kuri ihabwa icyubahiro. Antuka no kubwira ko navuze ivyabaye byose niyo plan twari dufise, niryo yerekwa twari dufise, kandi Imana ishimwe ko twumviye. Iyo tuja kumvira abantu cyane cyane nk'abagerageza gucana intege nko mukabare, ariko Imana ishimwe iyo yumviye iba yatanze ibikenewe byose ukaca ukora mission yagutumye. No kuvuga twari dukeneye ko abantu bakizwa barakijijwe. Ahantu niho hambere nari mfitiye ubwoba vuga nti hamwe bitoba Imana yoba kuko Imana yajya nitanga abakizi. Ugiye kubiraba ino ishegero rya kera kubera ubumwe bari bafise birira kwereka ngo Imana ngo ku munsi yaguma ibongera abakizwa, kuko iyo ufise umuhamagaro ugira inyota y'abantu bakizwa. Iyo ufise umuhamagaro w'ivyo bintu ntugira inyota yo kumenyekana ngo abantu bamenye ngo abantu bumve ngo uburyo ngo ndirimba. No. Twe turi mu muhamagaro, turi muri tuko tudiringa n'imitima. Igihe kiriko kiriruka cyane ko turiruka n'imitima, kandi turiko turiruka n'amafamiye arushe kugira ngo babeho ubuzima Imana yateguye ko babaho, babeho ubuzima Imana yarizi ko bazogenderamo, babeho ubuzima. Donc twabonye abantu bahindukirizwa amateka, donc barahindura amazina. Abitwa ba Aburahamu bacika Aburahamu, abitwa ba Yakobo bitwa ba Isirayeli. Imana kubera kubaho kwayo, donc abantu barakijijwe. Cyo ni cyambere twari tugishaka. Abantu barasenge mu buryo bw'ingwara. Yes, kandi vyagenze neza. Hari abatemwanyije irevre nta kimuga cyari kihari kimugaye tuvuga ati cyamugurutse mu buryo bw'amagufa tubone, kuko ntabona gerageje kubona. Ariko Igozani TV wikurikare. Ndaramukije abakunzi ba Igozani TV, ni Rajwa promoter muri kumwe. No musi turi kwigenekerezo rya 12 ukwezi kw'icenda mwaka wa 2024. No musi rero ni original, ni OG. Murabona ko no musi nabazaniye umuntu adasanzwe, ibisigo biraja guhunga n'abadayimoni. Nabazaniye rero umwe mu bahimbaza Imana bo mu gisagara ca Gitega. Reka tumwakire kumbure atwidondore, araza kutubwira byinshi. Ndamwakiriye cyane, karibu cyane man of God. Murakoze cyane. Ego ndabaramukije abakunzi ba Igozani TV aho muherereye, mwumve ko ndabatasha, mwumve ko ndabaramutsa kandi abakunda cyane. Ego nitwa Clovis King Shimirimana
gospel minister, ibango ryo guhimbaza no gutazira Imana. Nibaza ko ari cyo kintu akuru kinzanye kuri zino micro n'ino mbonesha kure kuri ekra yabo ya Igozen TV. Rero ndabaramukije cyane, hani Gitega tumeze neza, ndazi ko hari abakunzi muyikurikirana muri hanze y'igihugu canke mu zindi ntara atari hani Gitega. Abanyagitega bobo ni muhira, murazi ko turi mu bihe byiza cyane. Ego Wow, karibu cyane rero. Yavuze ngo n'abari hanze aba diaspora mwiyumvise, turabakunda namwe turabaye kadi. Rero no musi murumva ko ari ibintu bidasanzwe, umuworshiper canke umuhimbaza Imana. Atubwiye ngo ibango ryo guhimbaza Imana. None twumvise ngo ibango ryo guhimbaza Imana umenga ni ikintu kiri special gusumba ingabire yo guhimbaza Imana. Donc guhimbaza Imana si novuga ngo ni ingabire, ariko ni ikintu umuntu wari wese, surtout ndiko ndavuga ni ivyaremwe bishasha, abantu bakijijwe, abantu bavutse ubwa kabiri canke abantu bitirirwa bazi ko ari abana b'Imana. Guhimbaza Imana ni ikintu umuntu wari wese ahamagarirwa, ariko jewe icyo no kwita ingabire ni uko bishobora guhimbaza Imana cyangwa ukayitazira akacajamo ingabire yo kuririmba. Dufate ukaba umuririmbyi, hama kuririmba kwawe ukabikoresha mu guhimbaza Imana no mu gutazira. Ko guhimbaza Imana bitandukanye no kuririmba, gutazira bitandukanye no kuririmba, ariko guhimbaza Imana ni ivy'icyaremwe gishasha cyose. Kuko ushaka kuvuga ati Imana urahambaye, Imana uri munini cyane utarinze kuririmba, ariko uwundi akabikora yabisize mu ruririmbo. Urumva ni uwabishyira mu ruririmbo niwe bafise ingabire yo kuririmba. Mugane wo kuvuga Imana ni nziza, ni ivy'icyaremwe gishasha cyose. Kuvuga ko Imana yera, kayitazira ukavuga uri nye n'ingabo, uri nye n'ubwami, isi n'ijuru vyuzuye icubahiro cyawe. Ivyo ni ibintu icyaremwe gishasha cyose. Umuntu wese atahura ko abayo kubw'Imana canke ari icyaremwe gishasha, ni ibintu vyiwe kabisa. Ego uvuze ngo ni ivy'icyaremwe gishasha. Eko tuzi abantu bose bashobora kuririmba canke guhimbaza Imana, biko raducanga icyaremwe gishasha ni kuvuga iki? Donc ntushobora guhimbaza umuntu utazi, sivyo? Ndaguha akarorero. Igituma mvuga ati ni vy'abana b'Imana ni kubera abana b'Imana nibo bazise. Donc Bibiliya nitomora neza ngo abamwakiriye bose, abakiriye Kristo yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana. Bisigura ucitse umwana w'Imana uba wari ikindi kintu, sinzi ko ntahura, uba wari ikindi kintu. Gusa abantu bose ari abana b'Imana, abantu nivyo n'abantu b'Imana, mugasi bose ari abantu b'Imana. Rero ni igituma hahimbaza abana b'Imana ni kubera aribo bazise, kuko ntushaka guhimbaza ubutazi. Yesu niwe yabivuze ati mwe muhimbaza icyo mutazi, ariko twe tuvuga icyo tuzi. Muri ayo majambo, wewe uhuye na perezida utamuzi ntushobora kumwonoha, kumuha honneur akwiriye kubera ntiwamumenye. Ni kade karori ukunda kubona ku bantu bamwe barabara basabiriza, bashaka gusabiriza, ubu ugasanga umuha amahera make 500 igihumbi canke 5000, kubera iki? Urazi gituma nawe uba wamenye ntumuzi neza. Ariko hari igihe naho haza umuntu uzi ufise amafaranga akakubwira ibibazo afise vyiwe, kubera umuzi ugaca usanga uri kumuha ibikwiranye nuko wamumenye. Perezida muhuye utamuzi, kumubwira ngo wompa inzira canke kumubwira ati rindira nije natanguye kwinjira muri corridor nije ngenda, vyo korohera cyane kubera ntiwamumenye. Mugabo umuzi hari ukuntu wireserva ukamubwira ati rengana. Cyo tuma Yesu yavuze ati muhimbaza icyo mutazi. Donc uyu uhimbaza icyo utazi uhimbaza nabi. Abantu benshi birabagora guhimbaza Imana, birabagora niwe uhimbaza gute icyo utazi. Uhimbaza ngo uri nye n'inkomezi, deje kuvuga ibintu abari mboroko nizo nkomezi utanazi atazuzi. Nico gituma ari ivy'aremwe bishasha, guhimbaza ko kuri byaremwe bishasha kandi abana b'Imana, donc bahimbaza uwo batse. Ego tugushimire kuri iyo nyishu, ariko kandi umenga biratahuritse. Mugabo d'autre part ntibitahuritse. Oya tuvuze ngo wavuzemwe ngo abana b'Imana. Twese ni turi abana b'Imana, twese ni twaremwe n'Imana. Oya abantu n'abantu b'Imana bose se abana b'Imana. Oya ni kihe kintu umuntu akora kugira ngo acabe umwana w'Imana? No kwakira Kristo. Bibiri ni bitomora mu bisanzwe ukuri n'ijambo ry'Imana, sivyo? Ukuri ni kumwe, ukuri n'ijambo ry'Imana. Abavyawe n'Imana n'abantu bakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza. Abakiriye Yesu, abamwakiriye bose yabahaye ububasha bwo gucika. Donc wari kintu kanaka ari gucitsa ikindi, kujya kwigitagangurirwa sinzi ukuntu bacita, kimwe ikinyabwoya kiramara igihe gaca gicika papiyo. Donc hari imyaka kimaraga ari ikinyabwoya,
ariko hari ukuntu gicika kandi papiyo kikaguruka. Donc ugomvye kuvuga ngo abantu bose n'ab'Imana ya abamwakiriye abahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana, ni ukuvuga bari ikindi kintu ariko mu nyuma bacika ukundi. Rero abantu bose si abana b'Imana, abantu bose n'abantu n'ivyo b'Imana, mugabo si abana b'Imana, bamwakiriye bonyene niba ari abana b'Imana. Uvuze kubyo gucika abana b'Imana, ego nivyo menga biriko biraza buke buke, ariko sindabitahura neza. Waduhaye akarorero ko k'ikinyabwoya gishobora guhinduka ikinyugunyugu. Yes, nukuvuga cari kimwe gica gihinduka ikindi. Nukuvuga nk'ubu hamwe no bana ari munyavyaha afise ibyaha kanaka nkora, hama ivyo byaha nkaca ndabiheba, bisigura ngo no wancitse umwana w'Imana. Oya, ntiducika abana b'Imana kubera ingeso nziza, kandi si abantu bose bakizwa nuko bari bafise ingeso mbi, ariko mu mwana w'umuntu minsi yose hama hariho ugutsindwa kandi hama harimo agasembwa. Ntibikunda ko bacika abana bose bakoze ibyaha, nta n'umwe ashobora gushikira ubwiza bw'Imana, ariko Imana yacitanga Kristo kugira ngo abamwizeye Imana ishobora kubarabira muri Kristo, ikibona ukugororoka kw'abo bantu kubera barabiye muri Kristo. No kuvuga abantu bavuga ngo je ngo mfise ingeso nziza ngo ndagize ntoya, kujya no kwihenda cyane. Ubugomba kwerekana igikorwa cya Kristo, ubugomba kukigwiza n'ubusa. Ubugomvye kwereka Imana ati naho uwo Kristo utari ku murungika twari dushoboye kugororoka, twari dushoboye kuba abantu bakwiye tukagororoka tukagira mu nzirayo. Ariko abantu bose babigerageje baje no kuri Yesu baramwereka, bagerageje. Sinzi kurasoma Bibiliya ahantu haje umuntu aramubwira ngo Yesu je nakoze ibintu vyose ngo nokora ikinze nje mu bwami bw'Imana, ati ku ibintu vyose ndabikora nkurikiza amabwirizwa, nkora ibi vyose. Yesu yagumye amwereka ko bitokunda ko ashikira ubwiza bw'Imana, ko yaciye amubwira ngo hari icyo hajije, amubwira genda ugurisha bitutunze. Donc yabigombye kumwereka ko nayo ujya muntu bibiri twereka ngo yaciye asubira inyuma agenda babaye. Donc Yesu yagombye kutwereka ko umuntu atamufise yama yisanga muri nta kwera wo kwigeruzana utamufise. Cyo gituma n'abanyisirayeli bagerageje baragororoka, ibi amabwizo barayandika no ku mabuye ngo bame bayagororokako, bama bisanga gutsindwa kanu kamwe. Yesu akamavuga utsitaye kuri kimwe utsitaye kuri vyose. Donc akaguma kwereka ko ntaco mushobora gukora mutamfise, ntimushobora kugororoka mudafise Kristo. Donc udafise Kristo nta kugororoka kuhari. Yes. Merci. Ariko utubwiye ngo kugororoka bishoboka iyo uri muri Kristo Yesu. Yes, niho bikunda. Kandi ngo niho bikunda. None nk'ubu dufate ku munyavyaha. Rero nawe yagomba kikorera ivyaha byose nta nakimwe. Ku munyavyaha agize gute? Atarahura na Kristo canke? Atarahura na Kristo nyene naho none abirimo deja ni ifi ibere mu mazi yayo. None na igikona cirabura, igisiga cirabura gitaye babagirabura, c'est normal. Mugubonye igisiga cirabura gitaye babagera biragukanga, haba harimo ikintu ni anomaly. Yeah. Yes. Jewe rero nabari ko baradukurikirana tubona waberewe cyane. Merci beaucoup. Wambaye agapira keza kanditseko amajambo avuga ngo Yarikuzi. Yarikuzi event 2024. Sinzi ko hari icyo ushobora kutubwira kuri ivyo bintu. Yarikuzi. Yes. Sinzi ko wakambaye kubera kuri umukozi w'Imana. Mugabo kameme 2024 nibaza ko ari ibintu bishasha. Yarinzi, Yarikuzi, yarituzi twese na cameraman Yarikuzi. Twese hamwe muri rusangi. Donc mvuze ko yarituzi canke yarinzi nawe Yarikuzi. Iyi ni evenement Yarikuzi event 2024, ni evenement yabaye le 8 zo kwicenda 2024 niho yabaye bera kuri ku Ngoma bar. Atuka mwarabimenye, murashaka kuba mwarabimenye. Usibye ko nawe naho ubimbagije nk'umujournaliste narakubonye niho waruri. Yes, niho nari. Ariko cameraman siyo yari. Cameraman ariko baradukurikirana siho bari. Ashaka kuba yaravyumvise, antuka nta muntu aba mu gisagara ca Gitega atavyumvise. Nukuri atari ba bantu nyene badakurikirana imbonesha kure. Hari abantu bari mu yindi si yabo je namaze kubabona. Naho wogira guteka radio kagira no mwibarabara, amatwi yabo bobo umengo bari mu kindi gice cyabo, peut-être ngira bari mu yisi yo muri 2002
no muri demite barumviriza radio ahubwo sinzi uko no bigereranya abo bantu nibo bonye nashaka ko batavyumvise ariko nkamwe mufise imbonesha kure ndazi ko mwavyumvise ko vyarasirikiye cyane no muri entertainment hani gitegama vyarasirikiye cyane rero yari evenement yabaye yitwa Yarikuzi nari ndayikoze kuri inshuro ya kabiri yari edition igira kabiri ego edition ya mbere yarabaye mu mwaka weze yari Yarikuzi event 2023 ubu ni 2024 donc ni edition ya kabiri twagize ibihe vyiza twabonye Imana twumva kubaho kwayo antuka nibaza ko muzogira ikiganiro abantu bari bahari kuko je ndiko ndabivuga wocumenga rufetike Imana yari yanteye iteka ryo kuba ubigize ubifise nko part nini umengo no kubivuga cyane ko byari vyiza cyane ariko intaye témoignage niki nibaza ko abari ku bantu bari bahari jewe nta kintu kinini no bivuga ko atari kuvuga ati Mana warakoze ko twisanze abantu bahari bose warubazi abantu bari mu bihe bitoroshe Imana yaraberetse uburyo yari bazi irabahindurira abantu bari mu bihe vyiza Imana yarashoboye kubereka ko ibazi abantu bari baravanye n'inyota y'Imana barongeye kumva inyota y'Imana igarutse abantu bari buzuye Imana barongeye kuyihimbaza ko bahimbaje se bazi yari ibintu biri terrible umwe wese yarisanga mu mwanya mu ruhara rwiwe yarisanzura Imana yaramweretse uburyo imuzi uko ari ego uko ari kose yes sinobideha kuko nanje niho nari yes wewe wabibonye gute byari biteze ariko kandi jewe kumbure na cameraman canke n'abandi bantu batari bahari canke n'abari bahari tuko turavuga guhimbaza Imana c'est vrai ni guhimbaza Imana nyene deja twabivuze ko nitwo bigarukako yes ariko kandi ku ngoma bar ni nakabare rero ngoma bar nyene ni sawa ni heza ni heza cyane nakabare ngo tubwira impamvu mwarahisemo gukorera ku ngoma bar mu gihe dusanzwe tumenyereye ko ibikorwa byo guhimbaza Imana bibera mu maeglise donc iki kibazo nakibajije nta journaliste numwe bazo kibazo n'aba journaliste mwe nta numwe agenda atakibajije donc ubu byarabaye mwebwe nimwe bambire dukoranye ikiganiro inyuma yuko biba bibeje kuba donc mwarabonye mwe mwari muhari eske hari ikintu cyakabari mwigeze mwumva ikirere kivuga akabari donc twebwe ijya evenement gender rongorwa na mpwemu w'Imana kandi barongorwa na mpwemu w'Imana nibo bana b'Imana nibaza ko n'abatayiravye vuba harasohoka ama video byose bizoja kuri YouTube yanje yitwa ni Clovis King Administration niko yitwa YouTube yanje donc muzobibona uburyo byari bimeze ntabwo usanga hari igicapo cyo kwereka ngo ni mu kabari aho gusanga ni kibanza ciza Imana yonyene yari yaritoranirije na cone kijya kibanza waruzi ko Imana yari ikitse Clovis zo ku 9 2024 tuzoba tuhari abana b'Imana n'abantu bazokorerwa abantu mazina y'abahindukire hajya nyene Jina boye abantu bafite Madrid baza kwakira Yesu birangyohera ndavuga ibi nibiki donc okay ijya event mu gituma twagiye ku ngoma bar twaramaze kubona ko umengo hari gihe rimwe nari musanga twataye umuco ru Kristo Yesu mission yaduhaye ugasanga umengo twayideviye gato des evenements dukora zo guhimbaza ugasanga tuzikore mu maeglise ziba ziri limita cyane abantu bataraba abana b'Imana kuburyo usanga ama adresse ibibanza ama eglise yacu binabacanga urabona ko yanagwiriye ni na menshi ukavuga izina ugasanga ntahazi bikamugora no kuhaza ntahamenya donc hariho nabantu usanga ama eglise yarabakomerekeje amashengero ugasanga satani yaciyakorera kuko gukomereka agabuza uwo muntu kusubira kwinjira ibintu by'ama eglise n'inyota y'Imana agasanga umuntu yaragira agabanuka ariko icyatumye twiyumvira abo bose narabiyumviriye ko mwe mu Imana arandongora anyereka arazana ijya n'imiriri strategique cyane ku buryo usanga hariho n'abantu baba batarakizwa kuko ku ngoma bar nibaza ko ta murundi numwe amaze kuzigitega atahaza nicyo gituma byoroheye n'abandi bava mu zindi ntara n'abimwaro Karusi n'izindi ntara byaraboroheye cyane kubera ku ngoma bar niyo rompo ya mbere nini iri mu ntara ya Gitega donc nta muntu niga ko umuntu azi Gitega ntayiceko niyo ni muri centre ville ni kibanza yari soko ya kera ikindi naco abantu bose barahaza ku kintu cy'umutumiro urumva ko gica cyoroha hama ikindi naco
ni milieu iri public, donc ntihegamiye eglise n'imwe, ntihegamiye abantu bose. Usanga ari ya mission ya Yesu yatubwiye ngo namubwira amahanga yose, ariko hari ukuntu tudevia rero ama eglise cyangwa ibyo mu mashengero dukoreramo, tukagomba kuguma mu mashengero kubera tubona yuko mu mashengero ariho bitworohera gute. Dusanga abantu basanzwe basenga, uririmbo baragumva, n'ikirere kiba cyoroshe, umengo cyoroshe gukoreramo. Mugabo abo bantu nivyo turahimbaza Imana, mugabo hari abandi bantu dukeneye apa yo guhimbaza. Turakeneye imishaka kuri Kristo, turakeneye abantu ibyizigiro byabo byatakaye bigaruke. Rero abo bantu ucumera nka Yesu, usohoka amasinagoge, kuko amasinagoge kera ni urumva niyo masengero kera, donc wasanga hawuzuye abafarisayo, abantu babandi Yesu avuze n'ikintu bavuga ngo ninda bivuga ubu ntitumuze ntitugize iki, ariko wigiriye muri miriye bitamenyerewemo, muhuriraho n'abantu nyine mutamenyeranye, bafise inyota baca bizera. Sinzi kuraja urabona Yesu kuntu ba Petero byaramworoheye kubigisha, ariko kiyaga gakoresha kuroba bakironkera amafi, hama bagaca bababwiye ngo muzoba barovyi b'abantu, bagaca bamukurikira. Mugabo mu masinagoge bamavuga ngo si wa mwana wa Yosefu umubaji, donc baba bamuzi ngo ninde yamuhabwa ububasha bwo kuvuga ivyo bintu. Bakunzi ba Igozen TV, suko se siko byagenda kuri Kristo agiye mu masinagogi. Ntiwasanga hari abafarisa, ariko igihe cyose agiye mu masoko, agiye ku marigara, agiye ku biyaga, ahantu ba Petero bavugira ibishego, niho hantu yamavana iminyago myinshi, niho hantu yamavana y'abantu bizera, niho hantu yavanayo ba Petero. Rero nubona ko bakoze, natwe abanyafrika turashikirwa. Ugira yabasanze mu masinagogi, abantu batoranijwe mu masinagogi hama hari impari za Yesu bamupinga nagira. Donc iyo usohotse mu bigerageze n'abandi muze murasohoka, Yesu twahawe n'uwatubwiye ngo tuje hose, kandi twumve ko hari kirecho ashobora kumudomina, kuko arakomeye gusumba bijya bindi bibanza, arakomeye. Kandi Satani iyo tumukoreye ivyo bintu ngaho Igitega twaramusiriprenye. Rero Satani niyo arazi ko twokoreye ku ngoma, nicyo gituma ariko ibintu vyakoretse abantu mwarabibonye. Iyo usiriprenye umwasire muhanganye, umwasire wacu s'abantu ni Satani, kuko n'abantu naho twabona arabasuma hajya ubakoresha cyane ni Satani, ukamwataka kimwe na kimwe mu kibanza takuzigamo ko umusangamo uba wamwitanze. Niriyo witanze umwasi imisi yose uramunesha. Kenshi ugiye uri equipe, hajya hariho groupe y'abaintercesseurs bariko barasengera kijya kibanza, natwe ubwacu turazi ko uri muri twebwe akomeye gusumba uri mu bisi. Ico rero cyaturemesha kigatuma twumva kijya kibanza kiri strategique twokijamwe. Nitwigira twumva ngo ibihakoregwa, habavuga ngo ariko hubaka boîte de nuit, ngo niyo bariko barubaka kubera yaranahigeze, no bariko barayubaka ngiri VIP ko yubakwa mu kuzimu hasi. Donc kabare abantu bahamenyereye, donc ariko twaravuze ati turajayo twebwe, turajayo kijya kirere bubatse bijya bicaniro basize, twebwe ntose tuvuga ngo biri fort cyane gusumba uri muri twebwe, twaba tumusuzuguje. Twe turazi ko Kristo dufise asenyura imisozi, Kristo dufise adomina impande zose, nikuzimu baramumva bagahinda gashitsi. Aba bari byo mu isi rero nta kibanza na kimwe. Je no muri boîte de nuit, hari ama boîte de nuit no ngaho Igitega ndiko ndiyumviramo gukoramo ama worship session, kandi umwami Yesu abinshoboje tuzobikorerako. Aba boîte de nuit tugende tuvuga ati nko kuri XS turabisale ya kuningana worship room abantu 300 bangaye, utumire n'abandi hirya bumve baje bakunda kuza muri boîte nabone baze, mugabo bace basanga ko ikibanza nakosa kigira, ikibanza kiba kibi bivanye n'ibihakorerwa. Rero equipe ihindutse hakaza equipe nziza, birahinduka. Bwato burimo ba Petero gusa bushobora kwibira, mugabo harimo Yesu n'imiyaga irareka nyene isanga idashaka kubwibiritsa. Ikintu rero kirabaciza, kiraba cyakindi nyene, mugabo bivanye no kigiyemo kikagira impact kanaka. Yes, wow, thank you. Numva nanjye bisize ubwenge kubera ko jeho niho nari numva ataco no muweshuzamwo, ariko ava ariko muteguriye evenement, hari gicapo mwari mufise cyangwa hari yerekwa, mubona uko mufatiye ku kuntu byagenze, Imana yaba yarakoze nkuko mwavyumvira cyangwa byaba byaragenze nkuko mwavyumvira? Mana yanje ndanagushimiye ahubwo fatiye nakanya ho gushima no kuri Imana n'umwizigirwa. Yego no kuri ihabwa icyubahiro. Antuka no kubwira ko navuze ivyabaye byose
niyo plan twari dufise, niryo yerekwa twari dufise, kandi Imana ishimwe ko twumviye. Iyo tuja kumvira abantu cyane cyane nk'abagerageza gucana intege nko mu kabare, ariko Imana ishimwe yoyo iyo yumviye iba yatanze ibikenewe byose ukaca ukora mission yagutumye. Ni ukuvuga twari dukeneye ko abantu bakizwa, barakijijwe. Ahantu niho hambere nari mfitiye ubwoba, vuga ntange bitoba Imana yoba, kuko Imana yajya nitanga abakiza. Ugiye kubiraba ino ishengero rya kera kubera ubumwe bwari bafise, birira kwereka ngo Imana ngo ku munsi yaguma ibongera abakizwa, kuko iyo ufise umuhamagaro ugira inyota y'abantu bakizwa. Iyo ufise umuhamagaro w'ivyo bintu ntugira inyota yo kumenyekana ngo abantu bamenye, ngo abantu bumve ngo uburyo ngo ndirimba. No, twe turi mu muhamagaro, turi muri tuko tudiringa n'imitima. Igihe kiriko kiriruka cyane ko turiruka n'imitima, kandi turiko turiruka n'amafamiye arushe kugira ngo babeho ubuzima Imana yateguye ko babaho, babeho ubuzima Imana yarizi ko bazogenderamo, babeho ubuzima. Donc twabonye abantu bahindukirizwa amateka, donc barahindura amazina, abitwa ba Aburahamu bacika Aburahamu, abitwa ba Yakobo bitwa ba Isirayeli. Imana kubera kubaho kwayo, donc abantu barakijijwe. Cyo ni cyambere twari tugishaka, abantu barasenge mu buryo bw'ingwara. Yes, kandi vyagenze neza. Hari abatemwanyije irevre nta kimuga cyari kihari kimugaye tuvuga ati cyamugurutse mu buryo bw'amagufa tubone, kuko ntabona gerageje kubona, ariko abari bahari bagwaye ingwara zigendera amaraso hehe barashoboye gukira bamwe muri bo. Yes, donc since shikuza ngo bose, ariko abizeye, kuko ingwara kenshi nikizwa n'umuntu. Oya, ingwara kenshi ikizwa no kwizera ko umuntu yagize. Nibijya Yesu yacha kubwira ngo genda kwizera kwakura gukijije. Nane niyo babwira ngo genda ngo ndagukijije, yavuga ati kwizera wagize kura gukijije. Ko sishaka kuyumvira nk'umuntu yavuye imwara akaza n'amaguru. Narababonye barahari benshi yuko iyo nyota Imana nyamba, Imana tuvuga iri fidele ari umwizigirwa, iyo shaka kureka uwo muntu ko yari kuba mu kubaho kwayo wumvise, twese twumvise, hama umuntu akanasengeka, hama Imana ikamureka. Nyamba Imana ari umwizigirwa, ariko turazi ko ari umwizigirwa. Yarabagiriye neza. Hama ikindi, hari ibicaniro byabomotse, twarubatse ibicaniro bishasha. Mu bisanzwe dusengera n'igihugu, byose byarabaye, haba ubumwe, haba kunywana kw'amashengero, abakozi b'Imana baririmbye, havaho amalimite, twumva twese turi mu bumwe. Ni ikintu twari tunyotewe, twashaka kubaho. Tubona Nyagitega, abandi mu micungararo, cyane cyane abakozi b'Imana b'Igitega, tubabona bari hamwe barasengera igihugu, barakorera twabonye umubiri wa Kristo nyene uri kuratambuka nyene, n'abaririmbyi mu butandukane bwabo, amashengero mu butandukane bwayo bari bahari. Byari ibintu biri, ndashima Imana nukuri. Ego cyo umwana wayo ndaciye bugufi, ndagushimiye Imana, kandi aziri iranyumva, kandi naho yogomba birabira kuri Igozen TV irabibona neza. Yeah. Yes, merci. Kubera gusa turi kumwe sinacha nigisha kameme naje ubwanje igihe vraiment mbona cover cyangwa affiche, nkabona bizobera ku Ngoma bar, narakangutse. Yes. Rero ndashimye Imana nanje ku bwawe. Nyamba vyarakanze abana b'Imana. Satani nawe yaguye mu mugazo. Yarirashe nyene yirasa mu munyemwe, aratekana ko twaramusiriprenye, kandi antuka waravyumvise ikirere cyari kihari. Yes. Sinibaza ko iyo bari mu ma eglise vyari kuba kujya. Ikiri nacu urumva haje hari hagutse, hari hagutse cyane, ni hanini, ariko havuye huzura n'ubundi biranka. Abantu bamwe dasavye n'imbabazi nciye bugufi, burya buntu vyari ngombwa ngo mwese mububemwo, ariko ndasenga Imana ngo mu mwaka uza bidukundire, Imana turekure tuzokorera ku kibuga cagutse. Hagutse cyane. Turasenga Imana, kandi Imana izorunga ikaba bishitse. Amen. Kandi Imana yatanguje ikintu je nama ndabibona ari umwizigirwa, nta nayo mirantererana, ndiko ndabivugira kuri micro za Igozen TV, ariko kandi ndizera mutima wanje, ndumva ko bizoba ibihe vyagutse, kuko ndamaze kubona ko guhera n'ubunye nyuma evenement, ndamaze kubona ko Imana yahagurukije abantu kanaka canke twebwe nyene muri rusi twese hamwe, kugira ngo tumaze kumva uwo muhamagaro yatweretse yuko igomba kubikora vyagutse cyane gose gusumba. Ego. Rero Dieu merci kubw'ivyakoretse, kandi vraiment ntawo biharira kiretse ahagaze mu ruhande rwa Satani ko bitari bimeze neza. Yes. Rero
cyane mbere ko tuja mu bya bijanye no kuririmba kenshi twarabonye abantu benshi bahaguruka bagakorera Imana imyaka 5 ariko bikarangira babivuyemo na cyane ku bajene benshi bakunda kuvuga ngo hari intambamye ku bajene sinzi ko ufite icyo bivugako nibaza ko tukunda kuvuga ngo biragoye gukorera Imana turabajene sinzi ko we aricyo wobivugako mbona umenga biriko birakorohera nibaza ko gukorera Imana turabajene ntibigoye ahubwo nicyo gihe cyiza cyoroshe gusa turasabwa nyene ntihagire utugayira ubujene bwacu cyangwa ubusore bwacu donc kubinyankamugayo ikintu cya mbere cyiza kuko iyo ubanyankamugayo Imana izokikurungikira abantu bagushigikira abantu benshi bagiye kubikora bakabivamo benshi suko batari bafise ingabire kandi suko batari bahamagawe hari igihe babuze abashigikira rero iyo ubuze ugushigikira agufata ukuboko cyangwa kuvyara birashobora gutuma ucika intege ayo kandi shimira abantu badushigikira n'abandi bo baba bavyipfuza ego nukuri turakeneye gushigikirwa ariko kandi mu buryo bucanke buriya mu buryo bw'amasengesho mu buryo bw'uburyo amafinance kiri mu kintu gikomeye cyane kuko usanga ibintu dukora ibikorwa dukora bisaba uburyo birasaba uburyo rero iyo umuntu abikoze akabura gushigikirwa hari igihe acika intege akabiheba kava mu muhamagaro kandi Imana yaratanze abantu beza ashaka gushigikira igikorwa urumva ibintu ukuntu biteye isoni rero ariko je ndashima Imana yarampaye abantu beza n'abandi bariko baraza n'abandi bazoza naje ubwanje yarampezagiye iratuma nivyo narashoboye kubitangura mbona umenga sifise sutse ariko Imana yahagurukije igikorwa nigisozera ifa kuba yagusize nk'umutahe wayo wowe uyu muntu wamusize nk'umutahe w'ibihumbi 10 ubundi ukamushiramo wa Emilio ukurikirana cyane baza n'uyu wa Emilio kugira ntihombe donc kugira ntihombe urazi gituma bibiri bivuga ngo yatanguje igikorwa izogisozera nyamba vy'ukuri Imana ari we yatanguje igikorwa muri wowe urazi gituma igikurikirana kubera muri wowe bibona nk'amahanga menshi ibibona nk'umutahe wayo yasizemo kandi ibibonamo benefice nini nicyo gituma ikugirira suivi kavuga ati mpaka nzogisozera rero Imana je biguma vyoroha ndabizi ko umutahe yasize muri jewe nicyo gituma irungika abantu bo kubushigikira ukabona abantu baravuye hirya no hino Imana ikabagirana ikabakoreramo ukabonera abarungitse mushigikira urya muntu urumva ni kubera umutahe wayo uri muri jewe abandi nabo sikuvuga ngo niba yarawusizemo munini iba yarawusizemo mugabo hari igihe babura abantu babashigikira iyo babuze abantu babashigikira biroroshe ko bagira hama ikindi nacyo kice kitugaruka ko natwe iyo twahamagawe canke wumva ico kintu wagihamagariwe eske menya neza ko uwo muhamagaro wawe urabwirizwa kuwuteramira uteramire mu kubinyankamugayo ubikore neza kandi urabe neza ko utatakaje intumbero kubera nk'ubu igihe cyose bavuga ngo bigomba ubikore kugira ngo ucu hari abantu benshi bakunda kuvuga ngo bagomba kumenyekana bubaka amazina n'ibindi twe diri turimo no kumenyekanisha Kristo amande zose hama ibisigaye navyo ninyongera Imana uyimenyekanishije nukuri none byo iryohera gute yuko ukigufatika ikakuzika oya nta abantu bose kandi abantu bagomye kumenyekanisha Imana bavuga ati ntaba ari twebwe ariko tuju n'ubu turabavuga bashaduraka bameshake bakora ibyo bakora byose babikora kubw'Imana ariko ubu turabavuga deja ntabo twabonye donc yarabamenyekanishije bo ntavyo bigeze biruka ko ngo bagomba ngo amazina yabo uzurabe igihe cyose bavuga ati twebwe Imana yacu nituyigayisha nitufukamirizo zindi Imana nitugira iki nituyigayisha ariko ntibigeze bavuga ngo oya ngo twebwe ngo ku mazina dufise ngo ibi bintu oya baharanira icyubahiro cy'Imana nivyo vyatuma Imana bitayitera isoni zo kubaho ubwami bitayitera isoni zo kubagira elevation kubaduza nabo donc kuri twege aba gospel ministers ico kintu no kukimenya biratandukanye n'abandi bakora kugira bubaka amazina twege izina turiko turakwiza ahantu hose ni Kristo yapfuye akazuka ni Kristo yapfiriye amahanga yose nico gituma twinjira mu bibanza byose ko n'amahanga yose mu bubare mabwati tukajayo tutagiye kwifatanya nabo ariko twe tujanye ubwami bwacu kandi turashobora kuba influence ibirere vyabo bigacereza kuko ujya mugaba dukoreramwo
ari puisa cyane ari puisa kubasumba gusumba ukorera mu bisi niko novyita niko novyita muri rusangi eko donc iyo ugomba kuyubaka izina ryawe uzovyiruka ko Imana icibivamwo abantu rero iyo uri kuriruka uca mu vy'Imana kugira ngo umenyekane Imana itabirimo ntiwigera umenyekana kubera uzosanga abantu batabikunda ufa umuco urimba sekira music ukarimba ibintu biri sexy ukagira ibintu nivyo usanga vyatira abantu ariko ugomba kumenyekana uciye mu bintu ngo vy'Imana ari wowe ugomba ari objectif ufise uzobibura abo wagiye ubona bamenyekanye kenshi objectif bari bafise niyo kwereva Imana kuduza Imana mitima y'abantu ariko Imana nishaka kwemera uyiduze nayo ngo igusige hasi oya usangira kuduza muga kandi sibyo dukwiye kubaka ko twege turi muri misi yo kumuvuga amavi yose maka tuzoruka amavi yose indimi zose zatura ko ari umwami n'amavafukama ni objectif ivyo ni wabikorera ko ibisigaye azokwidugiriza mu gihe gikwiye uvuga ubwenge bw'Imana fisi ivyumviro vya Kristo se biri biblique to naravyibagira hari igihe umuntu ashobora kuba yaraje muri concert canke muri event akakubona akumva arakunze Imana ku bwawe canke akumva arakunze wewe hari igihe rero ashobora kuvuga ati ashobora gukwegwa nawe wavuze ko mission yawe atari kuzana abantu kuri waho bwari kubazana kuri Kristo yes ni objectif mfise kandi sinzokwigira ndayitakaza rero nk'umuntu ashobora kuba yaragukunze ariko aradukwirikirana canke yari hajya ujya munsi yoshobora gutora gutega basha kugira ngo kumbure nimba ari nko muri eglise canke ahantu ushobora kubukorera kugira ngo muganire canke kugira ngo akene nk'ubufasha canke afashe kuko naje sinikuye muri vyose donc hari igihe umuntu avuga ati ngomba gushigikira canke ngomba ufashe kino kintu donc ibintu nk'ivyo birabaho jesegera muri eglise yitwa Sigis iri muri centre ville Gitega Sigis Christ Generation City eko naho sengera ubajije Gitega barayizi canke Bujumbura irahari iri haruguru ya Eglise Vivante kwibarabara rimwe eko ni CGC Christ Generation City mugwa urungano rwa Kristo isigaye ndomo ndafise nimero ya telefone bana rante iteka basta ndatunga telefone ndafise nimero ya telefone eko ndayitanga kandi na limikashi niyo nyene bavuga ngo ndumuteka mutwe sino muteka mutwe kwa pa ivyo ndafise n'ivyo nkora ndiyungunganya mu buzima bwa misi yose ndafise ivyo nkora nukuri ari binkwiye vyose ndabifise vyiwanje binyerekeye mugabo ivyo gushigikira mu murimo w'Imana sindabikwije vyose sindabikwije mugabo ibinyerekeye jewe kwambara gufungura kubaho ibinkwiye vyose ndabifise ko ndafise akazi Imana yaramaye ivyo nshobora gukora ariko kandi nimero yanje ni 60 54 54 35 35 35 donc 61 54 54 35 mu kirundi zishobora ndazivuge mu gifaransa nanje 61 54 54 30 35 61 54 55 donc iyo nkoresha vyose WhatsApp apeli sanzwe limikash byose bifise nimero imwe n'amamega ngurira mu yonyene connection ni carte SIM nziza ya 4G ariko ni sawa nuko ibisigaye ndahari vraiment wari wose ndondera ndonga mugara oya mugara kubera iki fise umutima wari muri Kristo Yesu Bibiliya nivyo duhamagara n'igihe biba bishitse ngomba ngare nca nibuka birivuga ngo mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu ngo naho yaringanya ngo urumva naho yangana n'Imana ntiyabonye ko kuringanya n'Imana ari ikintu cyo kumirako yicisha bugufi kameme naje mura canca bugufi umunsi nanje ndakurondera nwangayeko oya je nukuri di ago hari n'abantu donc usanga chaje vraiment nikomeze naje sinzi gituma maybe usanga ngira ni vy'umuryango no muri famille muga sinzi ariko niwo mutima uri muri Kristo Yesu ni uri mu muryango wa Kristo
yes nibyo mu muryango nyene donc ni ibintu nyene vyuko nyene ni ibintu vyo mu bwiza umuntu ajya mu ariko nyene kugara nta importance bifise kubera bituma hari abantu dashikira donc niyo ngorane Yesu nico gituma yareka namara ugasanga amujyamitse ku mishatsi ku maguru mere farize bacavuga ngo uwo mugabo ashaka kubakorana nabo ngo amara bamumenye deja bamujyama ku maguru naje nibaza ko nari ndavyumvira abantu ababivuga kenshi n'abantu bo mu idini ariko Yesu yaraciye bugufi nabazaka yarabwira tororoka naho uri umunyantege nke ndinjira mu nzu yawe donc niwo mutima Imana idusaba iyo uciye bugufi utagara biroroha kushikira benshi mugabe iyo ugara deja hari amalimiti uba wasizeho menshi bituma hari abantu batagushikira wow merci bo ariko twagumye tuvuga ngo yarikuzi kubera ko mwahisemwo iyo teme yarikuzi nimwe mu ndirimbo zanyu cyane so jindirimbo fise ni indirimbo shasha umengira kwiza ukwezi nondwi yitwa ndubakitse donc ni iri kuri YouTube yanje nyene once ndubakitse niyo ndirimbo utera ubona nta yindi ndirimbo ndubakitse twarimbanye jewe no mu ririmbyo nga Gitega yitwa Queen Mushumba nundi w'Ubujumbura yitwa Dani Worshiper donc iyo ndirimbo ni ihari kuri YouTube channel yanje ibisigaye ibindi biriko ni indirimbo zo twakoreje muri evenement Yarikuzi l'année passée nubundi Yarikuzi edition nizoca nyene kuri yo channel mwe muragira bakunzi ba Igozen TV muce mujayo ngenda yibabwiye muce mujayo mushigikire Clovis King mugire like mube s'abonner subscribe mufyone no kuri tute kukazogera gakengeri donc nibaza ko Yarikuzi event nishyurirwa na hawe n'Imana mu mwaka uhetse kandi narinze ngo nzoyikora umwaka umwe ariko ubu naramaze guhishurirwa ko hari ikintu kizoba ibihe byinshi sinzi ko izoziraba ku mwaka cyangwa imyaka ibiri uko umuntu azorongorwa niko azobikora ariko icyo nzira ne pass yarabaye n'ubu yarabaye kandi ubu narinze ngo ntizoba ariko wa muri wamwe muyera Imana yarancaniriye bica no mu bantu bari baje mu ya mbere ama excuse nari mfise ndumva ko ahagaze cankora n'irya famille des adorateurs ndafise abaririmbyi famille ndongoye nyene yabayeho no mwaka nibo twakoranye nibo wabonye twashoye gukorana n'abana beza bafise sinzi donc ni famille des adorateurs duhuriye kuri ADN imwe guhimbaza donc n'abantu nagombye ko dusangira umutima kugira ngo tumere kumwe duhuze umutima n'inama ko cyo kintu Yesu yadusigiye mugire unite no rukundo kugira ngo je na data cinza mbe muri mwebwe donc aho turi tuba dukeneye kwimana ikiza donc bica bikunda mu bantu bafise wa mutima umwe n'urukundo cyo gituma nagombye rero na sinumugwi ni famille bifise ibintu ihurirako aruzama kujya famille ngo abantu baho ntibashoboka ngo bose cyangwa hamavukamwe umuntu ameze uko rero natwe famille yacu wisunze uko tumeze ni kujya nyene famille yacu niko yabaye barahimbaza muhemo no mukuri barakundana turakundana dufitaniye ubumwe donc nibo twakoranye Yarikuzi sinarinzi kwizoba umwaka l'année passée ko nayikoreye muri église sengeramo mugubu ndabona ko ari ikintu cyagutse turasohoka hanze hamahorana nayikoranye nabo niyo famille des adorateurs hama dufise programme nini nabo zokorana indirimbo byinshi muzoyibona zindi ndirimbo zirahari tuko habonetse uburyo ibikenewe n'ibindi n'igihe n'Imana kubwira ati iki nico gihe uzorekora je narivye imyaka myinshi mugabo iraba indirimbo ndubakitse iyo ndirimbo ya mbere novuga igiye ko dejigo mbikwiza ukwezi ariko kandi nari ndabishoboye gusohora ikindi gihe kera kuva depuis 2012 mais narongowe n'Imana narumva ko atari ico gihe narambwira bikore no narumva ko atari ico gihe ariko ubu nico gihe n'izindi ndirimbo twumvise ari ico gihe tuzobaha mubandaye kubaho vraiment mwubakike nego yes Yarikuzi event umengo nayo mu buryo bwo guhishurirwa ntabwo ari indirimbo narahishuriwe numva Yarikuzi sanga Yarikuzi jewe yarinze ko nzotegura iyo evenement kuva l'année passée kandi cyasanga nawe Yarikuzi washoye kuza kuzohatsa sasanga nyamba hari wakijijwe Yarikuzi kuzokirizwa mu iyo evenement cyasanga nyamba ari umumizisi yavugije Yarikuzi kuzovuza mu iyo evenement kandi sanga nawe wumva umengo ari umunyavyaha Yarikuzi kuzokirizwa mu iyo evenement sivyo donc nawe mukunzi wa Igozen TV Imana Yarikuzi
kuzokurikirana ikiganiro kandi kikagufasha ukumva wokizwa cyangwa kumva wohimbaza Imana. Nteko Imana yarikuzi ukiri mu nda ya mama wawe yarikuzi. Donc ntiyagira umuntu wumva ko yabayeho par hasard, ushaka kuba wavutse ku nda y'ishushu, ushaka kuba wavutse par accident, ushobora kuba wavutse bakagoma no kukwica, ariko Imana yarikuzi ko uzoburi igihe gukurikirana kiganiro hama ikagarukana ivyizigiro muri wowe. Eko n'ubu yarikuzi irabandanya no kuri Gozen TV. N'abaduza baraza muri evenement zibandanya Imana yaribazi. Sinzi ko igihe gikurikira igihe bizobera, ariko ikibanza bizoberamo kugera isaha Imana irakitse. N'ukuntu bizogenda n'ukuntu uzatwambaye n'abantu bazogira icyo bakoze kugira ivyo bintu bishoboke, n'abazokizwa n'abazosubira mu busabane n'Imana, n'abazosubira muri communion kunywana n'Imana, n'abatakaje ivyizigiro bikagaruka. Imana irabazi kugera isaha. Imana nawe yarikuzi kuzozamo naho ushaka kubutana vyumvamo mugwo muzi uzokumva waje. Donc yarikuzi niyo teme nahawe, usanga ni teme yagutsira aba bantu bose, ababiteguye, ababijemwe, abakorewe, abafashije bose. Donc watubwiye ngo watanguye kuri himbaza Imana kuva 2012. Yego. Biragoye kuguca intege ndumva. Ndubakitse nicyo gitwa n'indirimbo yanje numa. Donc iyo ndirimbo ndubakitse imiyaga, donc igitero cya mbere kivuga ngo imiyaga ibihuse bisubira kuri jewe, inzu yanje iguma ihagaze, meza mino nabaremesha ntimugire umutima uhagaze, abo tuzinanye n'abo tutazinanye muhave mwumva ngo ni bimwe vya adolescence. Donc jewe ndakuze even if ndi umusore, adolescence narayirenganye sivyo, ariko kandi ngoma niyubura nkomezisha ibisi bintu nkoresha na adolescence ni ibintu n'umuhamagaro uri muri jewe. N'igihe mba numva no biheba, numva umuriro muri jewe waka, kandi ubu aho bigeze nta kintu na kimwe numva kimwe cyo tuma numva ndabihebye, cyo tuma numva ndabivuyemo, kiretse mfashe Icatumye fatwa na Kristo. Mvuge nka Paulo, n'ubu sindiyumvira ko ndagifata. Icatumye guhamagurwa n'umwabi ntariyumvira ko aragifata. Donc naje sindagifata, kiretse fashe ndagishikiriye hamwe nzovuga ati nagwanye intambara nziza yo kwizera, ndayirangije amahoro. Nderi ivyo bintu ntiharagera kiretse Imana intwaye ubunyene giturumbuka, ariko uko numva bimeze nuko numva ihamagarwa ryanje rimeze, sindakora uko bikwiriye mu rungano rwanje. Ego. Merci cyane kubw'ivyo. Nakubwiye ko bigoye guca intege ntibigishoboka. Ntibigishoboka pe. Ariko kandi twagumye twumva ngo ndubakitse ariko uratubwira igitero. Kumbure ujya munareka aradukurikirana ngira ngo iyo ndirimbo ntarayiraba. Ndazi yuko ayirabe rero nagenda aza guca ayiraba. Yes. Reka none ubanze umuririmbire gatoya. Rero hari umuntu ariko aradukurikirana kumbure aza kugira subscribe canke aza kuraba indirimbo yawe ariko atarayumva, ndagomba duhonje gatoya turirimbire. Ariko wibuke jeda cyo kiganiro twaje kuganira, ntabwo naje kuririmba nukuri, ahubwo indirimbo nababwira genda muyirabe wandike ndubakitse, uza gucibona kuri Clovis King Administration, niyo channel yanje, uza gucugira sabone cyangwa uyirabe gusa, ntaco we gusa uyirabe wumvise wubakitse uragira subscribe kugira ngo uzobandanye ubona n'ibindi n'ivyo vyabaye muri evenement Yarikuzi 2024 uzoca ubibona. Atubwiye ngo naturirimbira twumvise noneho aho tuzoja kuraba indirimbo yiwe canke tuzohura mu ma evenement kanaka. Yes, je ndibuka ndamaze igihe kitari gito tumenyanye. Ndakuzi kwanza bene Warundi, turamaze igihe kitari gito ndakuzi, kandi vraiment mfatiye kuko nakumenyeye nta gasembwa ndakubona. Nurashika kugororoka kose sinzi, ariko nibaza ko uterica imbere kamera. Tetri nyamu ndabira muri Kristo vraiment musanga ngororotse, ariko ndavye umwana w'umuntu ari gihe usanga nyene fise naje tuntu tutefo nyene kavuga na ugasanga nyene I'm not perfect, sindi perfect cyane kwijana, ariko nyene ariko ngerageza guta amubi cyangwa moya yicondi. Donc umuntu aragerageza nyambura igisiga kirabura ukorora ivyirabura nyene, we ruvize igisiga cero tamaho amoya yera bishitse naho ugasanga urati
ikibuga kirabura urumva c'est terrible birabiri c'est compliqué. Rero uri umusore umukozi w'Imana w'umusore uri umukozi w'Imana akiri umujene. Ndi jeune encore jeune. Paulo kubera ambwiye iby'ijambo ry'Imana reka nagenda kujyana mu ijambo ry'Imana. Paulo ijambo ry'Imana naho ritwereka ko yigeze yubaka ariko fanta iraheze ikiganiro amazi yatsinze ageze kure deja na fanta iraheze donc uri guratinya ikibazo warubu oya ntinye kuma nako ni wanje bad oya ni sawa ni blague tu. Paulo yakoreye Imana sinzi ko yagumye ari umujene ariko ntiyigeze yubaka. Rero sinzi ko nawe wahisemo kuzoga muri kurakorera Imana nka Paulo cyangwa ko wahisemo kuzogira famille nka aba Petero. Apotre Paulo grand frère yavuze yuko bishobokeye yo kwigumira uko ariko kandi arongera avuga ati kubwo kwirinda gushuha n'ibindi byose ati ugira umugore umwe donc ndashaka kuzomuzana cyanke sindamuzane byose nta cyakirimo ko donc iyo abaseribateri bataja mu ijuru canke badakorera Imana Kristo nta nakimwe yagukora. Yesu yafara umuseribateri, Paulo wese uko nyene, ariko ba Petero bari bafise abadamu. Donc nanje urumva dufise uburorero bwinshi tukikujwe n'igifungo cyinshi cy'ivyabona. Ndakunda kuvuga ngo kandi sije jenyine ndabivuga avuga ngo uza guhusha itungahusha umugore bisigura ngo uzanye umugore urashikandi hantu kure utari bwugere ngira ucutunga cyaka cyukena urumva ni kimwe muri ivyo ko yo wamushije urumva ko cyukena ndiko ndakuraba ntarinze no kukuraba ndiko ndakumva canke ndiko ndakuyumvira usa n'umuntu azogera kure. Rero urumva ko wubatseho ngira wogera kure do please hari gihe ukubaka ukagera kure ariko je niyumvira vyiza bibiri urazi kinivuga ivuga ngo nyamba ari ibishimwa gose ivy'igikundiro vyose urumva bibiri urazi ibintu yemera abana b'Imana kuyumvira ibishimwa gose ivy'igikundiro vyose ni haba hari ingeso nziza ni haba ari kugira neza biblique donc ngo abari vyo muyumvira je naje vyo nivyo niyumvira sinigera niyumvira ngo muguri ngo uzoja tugira amashahuri oya barabaho nivyo kandi wamushije ugira ikibazo ariko rufetke dukundana n'Imana ntizokwemera ko ico gikombe ndakinywerako kandi nta kizoba antuka umuhamagaro wayo irawuteramiye iyawutanguje uzoherahetse niyabona yuko hakwiye kuza umufasha muwo muhamagaro izorungi kubimerita kandi abishoboye sivyo ashoboye kubishigikira ivyo bintu ariko ibonye ari umuntu ashaka kubitabanganya izompishurira kuko Imana ubu sicagura abagore reka sicagurira abagore gusa ikikora kuko yatanze shwaka umuntu wese sinze mu barengeje ni kumaze kubibona kuva Adamu na Eva bakoze icyaha hama Imana ikarondera Adamu we uri Adamu uri yo kwishura hari kwanza ari byabaye manzi aravuga ko ibintu byungume ngo turi gusa ngo turi ninde kuvuye kuri gusa byagenze gute niho rero yacatangura kwegeka amakosa kuki ku Mana ku mugore ku Mana wa mugore wampa yazanye cyacamwa ndajya wa Mana urumva ni wakoze ikosa umwe wamya yutamumpa ntivyaba andi vyakurikiye Imana yaciye okay ni ibintu ko je maze kubibona sinavuga ngo biri biblique cyane ariko Imana umengo yaciye ikurama akarenge ikitanga 3 ku mugabo wese kwicagurira donc ubu nta muntu Imana igitorera ngo we ngo ndaguha umugore byanse uzocuhindukira ngo wa undi wampa riri vyiravyirindi ifume kwere kutumenyetso canke wowe ivyo wifuza ikakurungikira umuntu ukabona ukadetecta ugakoresha ibimenyetso ufise ivyo bita red flags na green flags ukabiraba tu ukavuga ati ibi bintu kuri jewe ça passe ibi navyo ça ne passe pas
ukamimina wewe nyene sino sino yabari gucagurira wo cwengera hajya hagize n'akantu kaba mana none ubu niwe wampaye Imana ukaje gumuyishira uyendiza ama erreur itakoze donc yacitanga 3 ku muntu wese muha iramuha 3 yo kwihitiramo kugira choix his choice donc jewe nuko jewe mva nina Imana irahagarariye cyane umutayasize muri jewe riribonye ngomba kuye kubatashe n'umuntu ashaka kuwica irabiprise ivyo bintu canke ikabimenagura ntibibandanye canke ntibinabeho mugabo kandi bonye nyamo umuntu akenewe nanjye ndavyumva nzo Imana izoraba imfashe sinizoshyizana ngo hengo nguyu arashaka kubinahari wanashimi namubona mugabo nishaka gucimuzanijana kwijana nyereke ko ari mu mpara harategeza kujama akantu kanje kumva ko ndamunezerewe nkumva ko harimo na shwa yanje ngize donc kugira ngo sinzoze ndavuga mu mengo mugabo iyo ikimfasha kubera umutahe wayo ubu uri muri je kamfasha kugira ngo umutahe ntuhombe kuko yo iramutse nyamba hari nyamba hari yoyo iramutse kandi nyamba ari ugorana iramutse yacishira ibintu muri jewe bituma ninkanganira uko kugorana mugabo nyamba ari uzogirane nanjye nayisaba ntinamuzane mu buzima bwanje okay mugabo sinzi ko hari cyangwa yego mengo ndive ikiganiro gihere ntumva ko nawe uvuga ibintu bidatonze kwanza oya biratonze yarimuzi iramuzi Chumengo donc chumengo ndiko ndamurondera chumengo naje ku makamera ikoze TV ndi mu bushakashatsi bwo kurondera me sivyo ndimo yes en tout cas Imana nafisi ivyikubonera ivyizi kuvana kera yari bizi tuko turarangiza shaka ndakubaza ariko gato wavuze ngo Imana ntigihitiramwe umuntu ntigihitiramwe abantu ngo imuhe nguyu ariko hariho amagiza amwe cyangwa abantu bamwe na cyane cyane abaprofete usanga bavuga ngo wewe Imana mbwiye ko uzobana n'ujya gira akajambo kamwe babwiye isawa oya ni sawa birabaho donc hari ikintu mutazibasha bakunzi ba Igozen TV Salome Imana yamuhaye ubwenge bwinshi ariko ravuga ngo hari ibintu ngo musizuba ngo vyanyobeye ngo ni bibiri ngo mbere ngo ni bitatu acaravuga ngo ndabibabwira donc acarabivuga ngo ni inzira y'ubwato mu kiyaga iyo ngo yaramuyobeye twumve ikindi kintu cyamuyobeye ni inzira y'ubwato mu kiyaga iyo ngo yaramuyobeye yarabuze ikintu ubwato bwisunga kugira bugire mu mazi kuko usanga kenshi hari igihe naho bwacu usanga ariho bwa mabuca ariko urabije amaso ukaraba ikiyaga ukabona umengo harasa ukabona mugabo haramuyobeye handi hantu bakunze ba Igozen TV ni ikintu kijanye yavuze ngo inzira y'umuserebanyi ku gitandara ura igitandara kibuye hose umengo kirasa donc umuserebanyi rero ahantu ca ukuntu ugendura nakata ukabona wume ngo harira kursi ari gwari gutera ugenda mu ukabona wo urafise ibintu ukuntu kata byo Salome yasavye ubwenge Imana byaramuyobeye kindi kintu rero urabona ko yari yavuze ngo ni bibiri ngo mbere ngo ni bitatu ngo ni inzira y'umusore ku mwigeme donc yaramunaniye nta formule bifise rero ni ikintu cyakayobera abahinga rero nyamba vyoca mu wavugishwa iyo nzira nyamba naho nishika sawa kuko byarabayobeye ntaje sindi umuhinga w'ivy'urukundo canke n'ukuntu abahungu n'abakobwa bahura ariko cyane cyane wewe ico gukorera ko sikindi wowe ubibwiwe raba ko uwo muntu ubwiwe vy'ukuri red flags zawe cyangwa green flags donc ibintu bipasa wewe ukeneye cyangwa ibidapasa usanze ukeneye nyene uzati ndabibonye ku muntu ibi bintu sana paspa raba ko usanze ari ivyo nyene ibintu ukeneye abiri kuri we nayo mudakeneye ariko biki yatashe no muntu hari ibintu uzotorera n'ivyo usanga ko abantu ntibari perfect 90% y'ivyo ukeneye biri right nahandiho anaje sinavyigisha uko naje byaranyobeye inzira y'umuseranyo gitandara inzira y'ubwato mu kiyaga n'inzira y'umusore ku mwigeme ndamanitse bo twavuze byinshi ariko vraiment umve ko muri Igozen TV tugukunze cyane
nani nabakunze cameraman namukunze gose n'umwana mwiza yego n'umupapa azoja mu ijuru niyakizwa ni sawa canke kandi aho abantu tubona gukizwa yo kumengo ni objectif ya mbere ni kuja mu ijuru oya objectif ya mbere no kuba umwana w'Imana c'est tout nico kintu kugira uzura beneficia ube samuragwa ivyaso bibi vyawe sivyo abantu rero bahakane kubaho ubuzima batari bakwiye kubaho uraza uri umwana kubura umwana w'umupapa kanaka uraza ko Imana yacu ifise vyose kandi ifise urukundo irakiza ifise buri kimwe uravyumva ibaze nk'ubura umwana wa naka dufate afise amafaranga abantu dufate mwisi turakunda abantu bafise amafaranga bafise bifise ariko ukaba utazi ko ari so uca usanga uri kurabaho ubuzima utabwirizwa kubaho kubera ntuzi ko ari so hari ibintu ugenda gusaba ahandi cyangwa unabura kubera ntuzi ko ari so kandi atahije abantu mbere ndanabahojeje bafise abavyeyi batazi kandi abavyeyi babo bariho babihakanye ubwo cyangwa ugasanga uwo muntu nawe ntazi se ntazi nyina aho ugasanga ariko araba mu buzima bw'amasouffrance n'ibindi kuko utamenya umuvyeyi mwihangane cyane hari naho biva ku bavyeyi babo usanga basambanya n'abantu benshi ugasanga vyaranse ko ariko Imana irakuzi Imana irakuzi kizimuhari uriho kandi umuntu akiriho ubuntu bw'Imana birivuga ngo baburi hejuru yiwe umuntu akiriho hari ubuntu bw'Imana bukurondera buri hejuru yawe wewe gusa wikiritswe nta bindi wimenyere Kristo umenyere Imana niryo tanguro ry'ubwenge ibisigaye bizokwizana donc ni sawa gose ku kintu kijanye nagejeje kwanza kandi utaranabaho yarikuzi donc abo bantu rero usanga batazwe n'abavyeyi batabazi usanga uri kurabaho ubuzima vraiment buri rimwe na rimwe bubabaje ugasanga ari ibintu so wawe wari umuzi cyangwa mama wawe ukemuye sito abantu bakunda kutamenya abavyeyi papa rero niko bimeze n'abantu batarabana b'Imana nimwikirizwe basha kizwa mu babana b'Imana mumenye so hari ubuzima agomba ko mugenderamwe agomba ko mubamwo bakunzi ba Igozen TV ka utarakizwa kizwa nta objectif ya mbere principal so kuja mu ijuru naco ni ikintu très important mugabe kiri naco ukiriho ko mu ijuru zojayo ryari kwanza ukiriho banza umenye utegerezwa kuba mu isi nk'ufise Imana itegeka ibintu byose ufise so ufise Imana wegukira mu mutima wawe ugenda ukumva muganira ukavuga ati je na papa turamahoro deje haburi mu ijuru deje ukiri mu isi kuko so aba yakomoka we mukominika mugabo kugo none uzoja mu ijuru ry'umuntu mutigera munavugana ifore ko mukominika mukaba en contact ube uganirize so nawe kuganiriza umwana nase mube muri yo relation biraryoshe basha biratesa no shaka kwibatsa biratesa sana no mwibarabara wumva wangu nta kindi kintu bisanzwe nice tuba bibiri bitahura tanguro ry'ubwenge no gutahura uhoraho kumenya Imana yes Clovis King yes cyane gose murakoze cyane Igozen TV ndabakunda cyane ya murano beza yani bien ariko reka usezera abakunzi ba Igozen TV n'abakunzi bakumbure bazora ikiganiro babwira akajambo kanyu baza ko abakunzi boraba ikiganiro mugikwiragiza ahantu henshi hashoboka kugira ngo gifashe abandi ndiko ndabwira abakunzi ba Igozen TV hama ikindi naco mbwira abakunzi banje nange mukirabe neza kandi kibafashe ndasenga Imana ngo aya majambo twavuze yamplify mu matwi uyumva wese kugira ngo wumve nk'ubuzima urobanuremwe ivy'akamaro bikugirira akamaro kandi bigufasha hama nawe ugikwiragiza hose bikurikira ugire subscribe kuri no channel ya Igozen TV kugira ngo muyitere intege nayone igumi bandanye ikomera ishinga imizi kugira ngo izo zirabazanira ibiganiro nko kunyene no kumwamwa bateye intege ntibacike intege nafo usivye ko barabikora nabone nibaza ko batiteguye gucika intege so donc nico no basaba bisigaye mwarahezagiwe bisigaye nabivuze mu kiganiro mwikiritswe yes merci cyane yes ariko kandi ntitwokwibagira kwibutsa abakunzi bawe ingene bashobora gutora ibikorwa byawe YouTube channel page ya Facebook ni Ry'Imana Clovis King hama
ko niyo mazina abavyeyi bampaye aho deje bashaka kuntura vyoroshe ahandi ni kuri YouTube channel nayibabwiye Clovis King nye administration cyangwa ukandika ndubakitse kugira ntivyego biranakugora cyane wandike ndubakitse utaribona channel yanje nuko inkuru ni nziza reka nanjye dushimira abantu mwese mwako muradukurikirana vraiment no musinari ndyohewe cyane reka ndangize nsubira gutasha kandi abakunzi bacu aba diaspora mwese ndabatahije kandi ni muze turabakumbuye nama mwese ndabakunda cyane mwari kumwe na La Joie Promoter wow Icatumye TV, Icatumye TV, we could cry. Oh.